Fanny Lavine na Noraski ubazi gute bientôt barashizeho YouTube channel yabo ngo yitwa Solution Cup aho bageze bashaho ama video yerekana urukundo rwabo en public. Est-ce que wewe arushigikiye cyangwa bimeze gute? Erega barakundana nyene tuza kubashigikira. Yego. Nabo byanka gute? Cumutwara nk'ubu ndabishigikiye cyane ndamurondera Fanny Lavine. Za Fanny Lavine ajiwe. Yaba nisununuye gato. Ari kuja muri irya ngwa. Ingwano ahawe. Ndamuronka kubera numwe mu bakobwa bakeneye kuzo mfise umuryango mwiza. Umugabo mwiza. Mwiza afise No, apana ubwiza bwa physiquement. No. Uwo nifuza mwiza like umugabo ankunda anyitaho n'umuryango. Nawe uzomugiriko agukunza. Nzomugira iki? Umuntu like je yampaye amafaranga $7000. $7000. 7000 arashika muri account yanje. Nsinyira je konzo tugire guseta civil cyo tujana. Mu gihugu kanaka cibura cyayimenya nase kumuvuga igihugu. Amahera namubwiye ati ndayasubiza bishobotse nsigira $100 nirire tu kuko jewe izo si vyanje tu. $7000 n'amahera kandi je sinshobora kugikurongora sans mariage. Kare mariage yanje zobe public cyane. Izo biri public. Sinzogera mu masari ayo mahera ntayo nzorinda konona. Zoja nkajya kuri tele kuri zone tubigirire haje. Umuntu wese yinjire. Bizovana n'umukobwa hariho badashaka kuvyemera. N'umugabo wampangire vya mariage. Ntuzi ko kwa kino gihe. Bazoba ntwaye. Wani uzo umutwaye. Mugabo ko bakino gibashaka nyene babone ko bakoze mariage bati jina koze mariage nkanaka sizovyemera. None ga je shaka ko nanje umuntu ni wajya mu kintu. Si dini, si umuvyeyi, si umwana wanje mbere yo fuma ndamwigisha no kuyagarara ko hakirikanye. Haza akantu ngo ni MC yandaje kumudraga cabuga star. Abo azoza avuga ati we turi on star. Ihaya nka Noraski ntashobora kuza ngo no avuga ati mu star mu kubona ibibi. Bonjour, bon après-midi. Nange kutwenga nibi. Ikigani ntagitagura. Wewe ko umuntu ndi kumwe na musi ari special. Kandi baramutse akunzi ba Malengomedia yaze komeze neza setujune mushatse niba. Naze kwimbera kamera umuntu ari imbere ya kamera bamumenyereye. Antuka simshasha mu maso yayo. Umuntu bari umushasha mu maso yiwe ka tumwe kwazi kazi aramutse ngabidondo. Ndabaramukije n'abakunzi ba Malengomedia. Ego. Nongera ndabashimira kumwe nawe barabashikira kwanza mwebwe kandi azaba bashikira peut-être nibo badushikira natwebwe. Yego. Kubw'ivyo sinkunze kwibagira yuko Imana dukunda natwe kandi yatwishiye gukundana nanje ndabakunda cyane. Yego. Akazina rero. Nishimwe. Cyane yivugira. Ishimwe? Nishimwe. Nishimwe? Tabesh. Niko nitwa. Nishimwe inde? Nishimwe Andy Cedric. Voilà. Nashaka nyine uvuga ko nyine bamenyereye Andy. Nko ubona rero kubona Andy. Andy twagwaye ikaze mugambi bwa Malengomedia. Murabami. Mugambi bwacu nyine kuko na umuntu wese ari bavuga ati aha iwanje ni mugambi. Nashatse ntahoze neza. Yego. Murakoze kutwakira nubwo turi kuri New Wave Vista. Kandi tubashimiye cyane kuri New Wave Vista baradushigikira. Yego. Urumva ko bafise ikibanza ciza cyane kikadufasha natwe Imana ibarezaguri cyane antuka ndishimye kuba ndi mu bwami bwanyu ku ncuro ya mbere. Nani ndishimye kwakira umusi bisigura iki mu majambo yose? Majambo yose ahubwo nyine dusigura wowe nyine ubifise iyo titre. Ngane wakivuze. Cyo nyine bavuga CEO ntumbazi. Okay. Twari no. Si isigura iki? Isigura iki? Tuvuge kamwe nawe uvuga kandi. Vuga kamwe. Si chief. Nawe o i basi. Si i ama o. Oya ntavyonze. Okay tubandane. Ego icambe na mbere hari abantu bo Petete batakuzi mbwo sinibaza ko ari umuntu atakuzi. Bariho benshi. Kuko kwisi mu Burundi onye hari abantu miliyoni 13 ndibaza. Mu bantu 13 kwego mbwe ko atana abantu miliyoni 10 batanze. Je mba numva umengo nta benshi banzi kuko sindi umustar wa atari. No muse ushaka kuvuga bavuga nti wambaye ikirezi
ntamenya ko cera kandi wewe si kuvuga ngo abastare ngo naba ba Double J ba D1 bari mu gituzi gusa n'abandi n'umuntu wese aba umustar bivanye n'izakora wowe rero uri umustar. Murakoze. Icambere nashaka kwanza ubanze tubariye ku bantu batamuziza andi n'umuntu ki n'umupapa w'umwana umwe yego ariko n'umujene aussi mujene yirabura kandi akunda kala yiwe yego kandi akunda umuntu wese kwisi ari naturel aramukunda yego akunda gukora yeah. Ndizera ko uko nkunda gukora siko nkunda amafaranga then nkunda gukora kurusha amafaranga kuko nzi yuko nkunda gukora amafaranga nazo kuyaronka ariko kandi akaba umuntu akunda umwana wiwe cyane hamwe na mama wiwe cyane n'abafana biwe rero arabakunda n'abagenzi cyo ariko abo babiri baradufata ikibanza ca mbere yego ya hama kandi nkaba ntinya abakobwa ukabutinya ko bavyaye gute batiye ugutinya je nka ndatinya nyene abakobwa mba mbona kuronka umukobwa ari serious bigoye gute kandi bakobwa ari serious sindigera mpura ngo ari serious jewe gute mu vy'urukundo bon ndashaka kukurondera kuko nagukunze ariko simfa kwizera kuzoba uko nshaka ndabirindira kuzoba uko ushaka bose ndabitahura umuntu wese bafise ibyo akunda rero nimba ntoronka ibintu bitandatu muri 10 nkunda nta mpamvu yuko twakundana Andi wewe uri mu basore ba mbere bari muri entertainment kandi bemera neza ko bafise abantu dukunda kubona abasore benshi bari muri entertainment ugasanga bafise abantu ndetse abandi bafise n'abagore mugabo bikagura kuberekana cyangwa se kuvyemanga ko bafise mugabo wewe uravyemanga kandi ndakunda ukuntu witaho umwana wawe ndetse ko muravanye mwatumye ncego no mu kiganiro zamufuta ntiyakura ati yaciye aryama urumva rero biragoye asinziriye sinomusiga mu nzu wenyene nari byabaye ngomba ko ndindira ko avyuka yego uri umuntu rero ukunda kuvyima kandi ndabikunda hari abasore benshi ari mu entertainment batabikora uba wibaza biva kuki kutemanga kufise umwana kutemanga kufise famille byo biva kuki kumunga mu entertainment ufise impamvu ndamukunda yego je narigeze kuba umwana nkawe jewe hari urukundo ntaronse sinaronse urukundo rwa papa wanje gushika no munsi ndashaka ko waruronka kurusha no gwa nyina we bishobotse wow niyo mpamvu ndamukunda cyane we muntu wa mbere nkunda kwisi kurusha no kona je nikunda yego twese no gukunda yego uramukunda nico gituma unamwafisha ukanamwerekana hariho rero bajya babafise wohisha ikintu ukunda gute ushobora guhisha ikintu ukunda utagikunda baba bakunda sikuvuga ko watabakunda none nyespeak ngene wohisha ikintu ukunda wowe nyine je nibaza yuko hari ushaka ugihisha ntibakigirire nabi cyangwa ukagihisha mu zindi faso apana ngo uhisha ikintu ukunda muri iyo nzira ngo nibamenye ko ufise umwana men Jesse nabyaye ku accident ngo byarahuriranye ngo nta umukobwa yahevye ishure kubera jewe ngo no nta na kimwe noyishe mu buzima bwa mama w'umwana wanje oya kandi nawe ntacyo yanyiciye urumva yuko nta mpamvu yuko no bihisha na mama w'umwana wanje yoca cangana uvuga ati mama mtoto wangu fresh tu yeah nari nzo vyiza reka twikarinze kwanza gato tuje mu bintu bya naturinda nakurondera nipfumye nari nifite ko tuyagako cyane ni ko reka mvuga nti félicitations merci yiki ku ntambwe wateye cyangwa se kuri mind zirenze ufise kuko uri mu bajene bake bashaka gukora ibintu by'akamaro mu gihugu cyangwa se by'agaciro uno musi ukora ibintu by'agaciro waje cyane gose cyane vraiment muri conference ntibabivuze sishobora kubivuga ko babivuze hari abanyamakuru benshi babipostinze ngira ngo babikurikiranye babibonye bamvise muri bimwe wakoze harimo gushigikira igihugu mu gutanga isima ivyo ico n'igikorwa kizakoze yes kuri stade kugira ngo stade ivyo vyari privé no wabivuze sinzi ngene yabimenye ntakundi none umva nyine umuntu akoze iciza hari umuntu akora iciza ntagishake gucerekana mugabo imana igashaka nyine kwerekana yuko ari umuntu mwiza nico gituma vyabaye utanabishaka ikindi naco wakoze
uko wategura show le 25 aho watumiye ibihanganye mu muziki cyane dukunda D1 Linoji hamwe na Oleg hari abantu benshi babyifuza kubikora ariko ntibaronke aho boshye cyangwa se uko babitangura ndashaka kumenyera ubwa mbere nambe icyumviro cyo kuba wotegura show caje gute wavyumviriye gute the first ni kubikunda cyane yego kandi defise intumbero mu buzima bwanje bwa misi yose my dreams is kubona nkoze ikintu gikora ku bantu benshi ndakunda ikintu cyanje gitushe benshi kuko je ndumwe yego ikintu cyashaka kuntusha ako cyontusha ndumwe kintushe gitushe benshi kurusha je umwe rero nkoze ikintu nzi ko kizo participamo deux personnes kuduga cyanyoherwa cyane niyo ntumbero ya mbere ntumbero ya kabiri byaraza muri je cyane haraba DJ Pole eje ndamugwaye DJ Pole man mugwaye gute ndagwaye kubona nanje nkora ikintu akavuga ati umupetara kazi kandi wallahi Imana niyambika fresh zobishikako hamwe na wantinya avuga ati dogo vipi hamwe na avuga ati twicare dupanga nukuri kw'Imana kandi jewe ibaza ko nimba bishikwa nkavyumvira uko nuko ari umukozi ya movie arakora sana man ba simplice bose ari abandi agusa the first abona arabira ku bwa mbere bari Papa la Costa na Mama la Costa nibo natanguye kwiyumvira ko nkaraba muri concert ariko ikintu rero cyaje gutuma je ngira inzigo yo kubikora ko hari inzigo ziri kubera inzigo yo gushiramo ingufu cyangwa ngira ukore n'inzigo yo kwanga ikintu je kuya kuntu barihisha abanyamakuru barigeze kundihisha ahantu mu septembre 2021 sinibuka evenement yariyo barandihisha dombo ntibandishije ko mutere banyeretse ko ntashaka kwinjira for free karanja kandi ndavuga ati nzoba ikindi citegerezo ndavuga ati naragiye muri conference ndagira iki après umuririmbyi niwe yaje kuntora kubwira yatumye umusekirite mu muri ko umuntu yinjiye Lolilo ndanabimushimiye ijya Valere arabona ko we imbereye yego birangiye ariko ndavuga ati nzoba icitegerezo même si je nzoba ngeze kuri niveau yo kuzana maybe platinums ko muri ndoto zanje ariyo yego akiri mu muziki ninatera imbere ndumva ko ufise uburyo bukwiye niwe muntu wa mbere uba bwambe the first kuzana mu Burundi ko numuntu mbanzi neza ko ntohomba ndamufise yego rero ninagera bishitse nkagera kuri iyo niveau nta byonzi ni indoto bishitse nkagera kuri iyo niveau ni kuvuga yuko media yose ibizi vyirimo media yose byanshigikiye mu ntango notegerezwa nanje kubaha respect yabo ariko ntumbwire waje muri conference yo postinze ikintu après 5 jours ugarutse uciuza muri konzo mva nta valeur wahaye ikintu cyane nashaka kwiguhaho ariko umuntu yahaye valeur ikintu cyanje agafata umwagaza muri conference agakurikirana ibintu vyanje akabisupportinga negeza kumu blessinga nanje nkavuga ati imihezagiro y'Imana tuyisangire tu rero biri mu bintu vyagiye biratuma numva bashaka gushika aho hantu kandi no munsi nimba bigomba bibe jewe ngo ngo vyabaye kera ahubwo njereye gushira hanze abandi bantu babona rero igiheze ndumva ko nzoca menye wongiye kuba gusoma no munsi bon hari ibintu bikunze kwibonekeza nganye mu cy'u Burundi cenjere ku masho ategurwa ugasanga ego n'abasaya dukunda kandi tumva uko tukona bashigikira mugabo ugasanga bategura ibiteramo ugasanga bategura igiteramo ugasanga cya 2000 3000 mugabo twa kubuntu kirabaho igego kirabaho mugabo ugasanga abatumiye abastar bo hanze babahaye agaciro kanini cyane kandi baciye babashira no ku miliyoni maza 200,000 za kombi mbibaza ko biva kuki ni kudaha agaciro abastar bo ngahi wacu mu Burundi canke ariko je ngo mvuga akantu ari ibintu byinshi mba nifuza guhera kuvugira iwanje kugira ngo umuntu ntabone kumengo natinya kubivugira iwanje ndabivugiye hano yego ubu wowe ribaza ko ugize concert y'umuririmbyi wari we wese ubona ko akomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukamushira kuri VM ribaza ko uronka abantu benshi ni kwa kuntu abarundi tudashigikira leta wacu duharuye neza no mu Rwanda aba ba Krisizi hari ama evenement mbona bafise ngo kwinjira simple kasanga ni 5000 même si ari amanyarwanda ari hejuru gato ariko ukabona nyene ko ari ya mapri rero umuntu urinze umukuranze y'igihugu aba yagutwaye amahera menshi
Kigira kabiri uko nyene bashuhira abantu bo hansi ko bashuhira bo hangayi wacu. Y'abafana tubatunguko mu ntumbero mu gihe tutararonka inzira yo kumenya impamvu bakubashuhira bo hanze. Ariko jari ibintu bimwe nasanze bituma abantu batabashuhira bo mu Burundi kandi ndabavunire nakagoye. Jari muri nka quelque part jari nabonye ngaha kuri Niweva. Sérieusement uko yari yambaye. Agagendagera n'amaguru ngaho kumu. Ugacushaka ari muri irya mu baririmbyi bane bari hajya kuri irya cover ya Primusic. Yego. Donc faso yambaye n'amabedi mu mugongo. Man, ushaka baguhereze 20 million kweli. Biragoye. Icambe nti aho abanyarwanda twe turabarusha ubuzima. Abaririmbyi bo mu Burundi benshi bararusha ubuzima abo mu Rwanda. Yego. Ubuzima bwiza barabarusha. Ubwo ku maso abanyarwanda nibo bari hejuru. Umunyarwanda aratunga umuduga atari guyiwe. Yego. Orege yageze kuba bigira mu misi y'inyuma gato nuko nyene byaciye bimuhombesha rero kwinjiza biragoye ko investisa biroroshe kugarukana navyo biragoye. Yarafata agakota umuduga nk'amezi abiri. Mama nani mambo modere bw'ingita fauti wa magara agashira ngakagira mu fresh agatagata umuwe kamwuba. Imba rero vyaragabanutse imitaha carabiva musinzi ariko niko mu Rwanda babayeho benshi. Imiduga myinshi si wawe kandi mu Rwanda barazi mana ya showbiz umuziki wabo barazi ku blending ariko ngaha mu Burundi uvuze ngo ufise 200 million bavuga ati oh yateri yo sema none we kweka to yagiye si umuntu none aba yafise abantu rero biragoye kuzofata nk'ubu je umbwire ndihishe 20 wowe uje kubimbwe niwe wandihiye amahera baririmbye uzoyansubiza ndayabuze nuco yitamo kwikora nyene aba igaruka na 5000 simake kuri niveau 5000 simake vraiment korumba inoti gira kabiri mu gihugu cy'u Burundi simake gusa rero no kubuntu birabaho nk'ijyasho yo kuri centre general yo kubuntu ariko barabaye amahera uririmbye arabaye umuhaye na murabi byo kurarihisha yaronka umuntu abavuga je mfise amahera nkene kugaruza makeya igikurusha akabantu baryoherwa birashika mugabo ico kintu ubona ari iki nk'abasitari bo mu Burundi cyangwa se abarundi twuka kugira ngo ico kintu gihagarare kuko n'ubundi nibaza yuko ibwo nivyo bivuga none kandi kugira ko mushaka ko tuduza agaciro barabanza bategura amashow nabo bajya baririmbye nyene bayashire ku ma 20000 tuja natwe tubiterwa tuja tubigira mwe investment cyo bigiye babanze bategure nabo nimutubeshe ngo nitwebwe gusa nibo bihera ni mwebwe nyene rega ni no bihera ku muntu bwite none je no fasha gute umuririmbyi nawe atarifasha nibifasha gute bo kwifasha ni gukora akazi keza kugira ngo namwe mu barondere mugiye band boy tegura concert karihisha 5000 kubeka ijenza na fizo karihisha 10000 nibikunda Zokunda ikintu cyose gihagaze ku muririmbyi ubwiwe kwanza akamenya ati nkeneye gushika kuki kujya usoba aja hanze agasohora video ikamujya amahera niko yaragiye yogira amacungu yo kurekipera ariko mugiye bari satisfait nuko bimeze natwe turi satisfait tuzobibamwe uko nyine yego Shoni le 25 rero yego imana wabona ko uko ukura bitegekanya cyangwa uko ukura bitegura ariko bizova bigenda nizeye kera ko bizogenda neza n'uburi kize n'ubu ndakize bavuga ni ukwizera tugushimbere yego umva nariziye narahejeje sinzoba decoration n'umusi numwe yego nkuko navuze yuko uri CEO hari abantu benshi baba batazi impamvu navuze ko uri CEO CEO wa AC company AC company ni company je nari nzi ko ari TV yonyine ata company irimo si ni AC company AC TV AC salon bavuga AC atelier de couture atelier de couture ni bimwe mu byo dufise harimo kandi na andi event okay ariyo yatanguye le 25 izo le 25 rero andi event kuko umva jendi S company kandi S company ni andi turi bamwe rero kugira andi event nabo nimengo niko kagyoje kurusha AC event AC event niyo mpamvu nagize andi event kandi n'izina rifo kiri participer
nyine bifate byinjire mu bwonko bwawe izina rinini cyane uko biri kose nubwo tudakunda kwishima gusa ni izina rinini ku miryango yacu ni izina rinini ku bantu twahaye hose no ku miryango yabo no mu gihe uzoba utagihari kandi kazoguma kasirikira muri serivisi y'abantu bien sûr bientôt nko mu mwaka uzazo hariho naciye n'uyu mwana wanje n'umwana wanje ayikora ko cyangwa izo bihari to yiwe imurindire urayiprepara amaze gukura akora amavlog menshi sana na papa wiwe wow okay abandi bana bahire ko nka papa bari muri entertainment nubwo ntoyimushiramo ashatse yoyishiramo gute no uyimujije boshaka yanshaka kwigisha umwana gukerebuka kuja muri izi zemezi bishobora gusana bivanye none urasara nawe mugava n'umuntu uno munsi niyo mwana wanje mfise ibyo shaka kumwigisha kumva yuko azobe creative cyonyene nicyo shaka kumwigisha umwana wa n'umukobwa koje sinize ngo azorohindi umushize muri entertainment yishime ni bien yishime akunda kuvuga bishime nuzoza ngo nguriya MC yandi nguru umustar nje ambya turiya peti mimi rwose ari kwanzia myaka 2 fresh numukanga aza yemera bigoranye ego mugabo umwana woza umwishe bro ntuzomushire muri entertainment wewe barakwisha bagushize oya bo bizofana na mind ziwe kumwe wese aja mu kintu afise objective umwana w'imyaka 2 yogira mind nkiye gute nawe wikwanje nzomutegura okay uzori kura mutegura akiri muto dogo yateye imbere kubera papa wiwe yamushize muri industry akiri umwana muto no munsi nivyo byatumye abaho neza nivyo byatumye agera no mu bindi mu mahanga bivana ingere yo kurategura umuntu jewe sinobimukundisha kuzi ahubwo ninabona bitamurimo campeba ariko je nkene yabe creative sinkene ngo abe ngo mu YouTubers no abe creative acanga mukawe wa muntu yo kwibeshaho je ntari c'est comme ça donc akarorero turashobora gukora akavlog n'abandi bana ibintu bitesa nk'ubu nk'akarorero yaba ihari kuri nowe nayo kubategurira akantu n'abandi bana nkabi bon je mfise nshaka kwigisha umwana wanje urukundo kubaha like no kwiha agaciro urumva ivyo nifuza ko agira rero ivyo byose gukora iyo YouTube channel yiwe nukugira ngo azoronka hazoca bibandanyiriza agira wa bwabwe ati papa nyigisha ibi donc aho birapani wanje wanje mwe ndikunda murundira ko amafaranga iwi wahuga hamwe azovuga ati papa yanyigisha no azonakura asanga bimuhema ugomba kumuraga rero sinaho ngiye ndacaha ngomba kumuforma Tuvyo bintu nkunda kubibona ku bandi ba YouTuber cyane nko mu gihugu cy'u Rwanda nibo kenshi bakunda ugasanga umwana prenons l'exemple ya Diamond bana ba Diamond Tifa afise YouTube channel akaba afise na page ya Instagram kandi irakurikirana abo batanga kuzicreate bakiri bato bagenda babikuriramo no musi n'abantu bakurikirana naje nk'ubu je nivyo bintunze gute ntovyigisha umwana wanje ko nabivyo mutunga mbega uko mwe muyumvira ngo umukobwa ngo umwana agiye muri entertainment aca yononekara nzo kesha kunda kutubwira mani gote ntibaja mu busamba nyine abakatolike umuntu ntiwaja mu kintu si dini si umuvyeyi si umwana wanje mbere yo ufuma ndamwigisha no kwihagarara ko hakirikana haza akantu ngo ni MC yandaje kumudraga cabuga star abazoza avuga ati we tugiye ni star ihaya nka Noraski ntashobora kuza ngo no avuga ati mu star mu kubona ibibi cyo tuza slow by slow bigenda neza no musi ifo kumwana wanje azonga boss man azondusha amafaranga azakusha amafaranga none yo yaronka gute none wowe uri siri ko uzoronka didi nturi kuriga university uzoronka akazi muri leta oya nta nizo niteze kubera ko ntari mu mutwe kubera ko ubuzi bwarabuzi ifo ko nkreya ibyo wanje nyine university nabagiye muhira ayo mahera mugaba mundire mumpe mo 20% yonyine nikora umugambi shabara yamari mu mahera yatumye ntunga imoto bwambe nuko ko bamaye 600,000 ndayabika na buri cyo ndayakoza ntanguye aka kazi man kitangura ku blessing nyene cyandongereza nguri moto nayiguze 2 million gusa 50 ndavyibuka kandi yajya amefasha yo mahera anti hariyo tubazi tubona aba basitari batandukanye bakwa mu mariage andi nawe tuvyitegera for maybe for 5 years or what
or 7 years imyaka 5 canke irenga niko ndavyumva uzo washaje niko vyumva umwanya bientôt je 26 ans iranakwira 26 ans plus 5 31 ans c'est bien shaka umwana wanje abanza kure bien cyari 45 sinoshika kandi je sinshobora kugira kurongora sans mariage kandi mariage yanjye izo biri public cyane sinzogira no masari ayo mahera ntayo nzorinda konona nzoja nkajya kuri tele kuri zone tubigirire hayi umuntu wese yinjire bizovana n'umukobwa hari aho badashaka kuvyemera n'umugore n'uwampangire vya mariage ntuzi ko kuba kino gihe bazoba ntwaye wari uzomutwaye mugabo ko bakino gihe bashaka nyine babone ko bakuze mariage bati je nakoze mariage nka naka sizovyemera none ga je shaka ko nanje nagiye nyene apana nka wewe akararo nk'ubu nka jewe shaka uzogira mariage mu muduga wanje ukuzo nimba kazobaraka akaduha nimba raka bajaji kazobarako nyene seriously uzogira mariage mu muduga wanje veo izi zozi inyuma z'abagenzi n'iki n'iki ariko je mu kajya ki wanje nyene ibyo bintu byo gupodora uruduga hapana kare kakwangu kanditse ko Ayana Ayana ni izina ry'umwana Umwana wanje yitwa Nishimwe Ayana Vayana ushaka ibintu byose uramushirako ni moto yanje ririko iko Ayana mbona umenga ikintu cyane cyose ni cyuyo wow antuka arahiriwe antuka yendo nk'amahirwe nkayo ntayo wagize ugomba ukufurwa Mungu ntayo wagize ayo mahirwe nimba aguze nk'imodoka agashaka ko chance libre iyo mba umwana wa mbere mara bazigenda bikunda abafise nk'impuzu nka zibi cyangwa zitatu ziba zanditse ko andistota then nigwanje nyene ndi proud nawe nivyanje niguyiwe kurusha yuko bibe gwanje ikintu cyo nyene atari guyiwe ni impuzu zanje tu ko atazofa ko atazo mukwira kweli ariko akajya kamoto kanje niguyiwe nimba no bamfisa akantu kaka parcelle niguyiwe wow andi 20 ni yake pesa itatoka ni yako yake uko akiri mutosha yeza ko angana nkanje yoye asha angana nkawe nawe nzoba naramwishije kwirondere umva nzoba ukimwa ndamuhe gutera mwishije kuronka biciye muri we nyene ngani byo ndiko ndivyo ndakreya uno munsi kugira ntazongore cyane aya urahiriwe mwana aho uri hose uheza gigoshaho namambona nyene ugashaka kuri stati nkaraho ngati wow hani uco vuga ati nanje nzoronka kanajyane bon nyine ndabikunda ati nanje nzo nawe utabikunda niyo duhereza twese yego vraiment nta numwe atakunda abantu nanje kana kandi nzogakunda cyane uzogakunda kataraboneka nzogakunda nyene kana rero rugiye kuvyara biragoye bisaba uhere mu buryo kuvyara nibigoye hagoye kurera niko bavuga courage rero uravyara turabe nzokurera uravyara nzokurera izo ntibibaho oya no vyara sitamurera oya reka no meya gute uko umwana aryoshe oya nturavyara turinde tuzoyaga ibyawe kuvyara ni wavyara ndavyara kamen yes andi meho twangize ikiganiro toshaka ugire icubariye abarundi cyangwa se abadukurikirana kuri show kuri yo event ya le 25 yateguwe n'umuntu abakunda cyane kandi yateguwe n'umurundi harimo abaririmbyi b'abarundi umunyamahanga mwenyene yemewe kwinjira kuba muri iyo evenement n'umufana zo baje kuryoherwa n'abarundi yego kuvuga ni show y'abarundi bose si show yiwanje si show ya Diwan si show ya Orege si show ya Rinoji ni show y'umuntu wari wese yitwa umurundi yifuje kudushigikira ko natwe twarashigikiye je deje namaze gusohora amafaranga ashobora nk'ubu umuririmbyi yopfa sindabimwifurije apfuye sinoja kumwishoza ni kuvuga ngo naramaze gusohora jewe hasigaye nda ivy'Imana izokora ariko ndizera uko bizuza bisa kose Imana irabizi ntegereza kubishima uko nyene rero ico nishimiye kurusha nuko abantu bazoryoherwa nabibatuye irya stage zoba yakaka kurusha hajya kugeraga umuziki uzobugera he woba he mu buterere ni uzobugera oya rekize nizobaho oya nizogerageza aho mba hose ni kure impamvu utoshikana nuko nahone hazoba hari urundi muziki ko ari Noel nyene ariko umuntu wese azohashikanizira ko azoryoherwa cyane kandi ikintu ntakunze kwirengagiza ni Malengo Media foke mu bashigikira jewe nimba nkunda ukara warambonye petezi narateye imbere
ariko before ko ntera imbere hari abamfashe mu mugongo, hari abanteye intege. Ni umwanya mwiza wo kumva ko jewe shigikira n'undi atera imbere. Umunyamakuru atewe imbere na mwene media azobateye imbere. Yego. Nibaza ko igihugu cyose muri rusange kizoba giteye imbere ko burya nimba hazogeraho YouTube zidutunga zikatubeshaho neza. Akamaro ka mbere naka bizotuma tutabagora abantu bacu bari hanze y'ibihugu ndungikiriki canke abavyeyi, bizotuma kandi igihugu gitera imbere kuko uno munsi hari amamezi arenga 100 mu gihugu cy'u Burundi. Iyumvire nk'amamezi 100 yose agiye araronka ibyo kubatunga no gutunga imiryango yacu. Urumva ko bizotuma igihugu gitera imbere. Niyo mpamvu wowe unshigikira ndakwinginze nze kubura minimum ababona 200 bavuye wanje no munsi baje kuri Malengomedia. Malengo mu Kirundi ni intumbero. Warubizi? Yego. Mu Gifaransa objectif. Kuba in English. In English tashibagiwe. Sawa, ni bon. Sibaka jewe no mu Gifaransa nkikaracumva iwawe. Reka. Rero bako na malengo yao lakini tuwa support and then je antukandi umuntu wanyu murabizi nta munsi mwo ntahazi. Yego. Kandi muzogira partage nyinshi z'ikiganiro. Nawe uzodufasha. Muvuge hanyene. Ariko ndisabiye uze gufata ufata akandi kanya gatoya umbaze ibibazo bitatu by'ubusuzi. Ubuze twa mu Kirundi n'urusakuwe. Utahuye ibikiwe. Okay. Ikibazo cya mbere cy'urusaku. Fanny Lavine na Noraski ubazi gute? Bientôt barashizeho YouTube channel yabo ngo yitwa Solution Cup. Abagiye bashaho ama video yerekana urukundo rwabo en public. Est-ce que wewe arushigikiye cyangwa bimeze gute? Erega barakundana nyene tuza kubashigikiye. Yego. Noneho byanka gute? Cumutwara nk'ubu ndabishigikiye cyane ndamurondera Fanny Lavine. Za Fanny Lavine agiyo. Yaba nisununuye gato. Ari kuja muri irya ngo ingwano ahawe ndamuronka kubera numwe mu bakobwa bakora cyane vraiment. Je umukobwa akora mu bintu bitatu nkunda harimo gukora cyane. Gukunda gukora. Ko nibura yo umukobwa wese arakora cyane. Kandi hari n'abakobwa bakora kurusha abahungu. Kandi abahungu koga hari abahembwa nibo bahembwa amahera menshi kurusha n'abagabo. Urumva ko n'abantu birukira bura bamenye yuko ibiriyo twari dukwiye kubitanguza ngaho iwacu. Rero ndakunda umukobwa akora kuko na premier dame arakora cyane. Yego. Kandi suko abuze icyo yojya cyangwa iki yoryama akabaho fresh. Me aguma akora travail. Yego. Rero numva ko nanje umukobwa nk'umujya babona umenga abere. Asigaye gusa ko azoforsa umutipe nawe gukora cyane bakabihurizako. Je ndizira ko babihurizako. Ariko amenye yuko nanje ndumwe mu bantu je gusa miaka twangu natujua sio twingi sana. Bashaka umuntu negereye. Ko Fanny Lavine je ndazi miaka yiyo. Arabizi ndayizi. Je ndamuzi tu ntiyombeshe. Ndazi miaka yiyo. Gusa nakuze kuri Noraski. Fanny Lavine afise live oya no banabizi. Gusa nakuze kuri Noraski. Ariko icyo nzi Noraski afise 32 ans. Yego. Fanny Lavine ari munsi w'igatoya. Yego. Rero urumva abantu bibaza yuko kubera peut-être ko yavyaye kare canke ucumengo arakuze ukuntu ariko najewe ko heri kumwe ndamubona akora giriki bya mukobwa arakunda kanoti cyane kandi kanoti yirondereye. Fanny Lavine yaba nk'indaye ariko umubosi sana urazi ubayindaye ukundi inoti kuki cyo umubosi sana ariko rero margeke asa n'umuntu mbere akunda gusenga ukuntu. Yego. Ari byo gusenga je ndayibonesha amaso sinobesha ngo arasenga cyane ntabyo tuzi. Hari akantu uvuze ngo ahimirize Noraski gukora cyane cyangwa ikibazo ne Noraski nakora gukora cyane sinavuze gukora cyane. Urazi impamvu umukobwa nakwiye kurusha gukora umuntu. Yego. Ushaka amurushe Fanny Lavine kandi izera ko azobishikako kuri kumwe n'umuntu akora nawe urakora cyane kuko ahubwo aca yaharanira ku agasuzuguro k'abantu. Kandi urumva hajya Noraski hajya adekonye ntakore cyane. Bizoboneka ko chaque fois umugabo ugora ariko aramufasha yego. Umukobwa arakwiye kudomina kandi mu mategeko ijya zozo nango za Solution Cup za nini banataka baoneshe n'umuhungu agomba gukora cyane. Ibarondera inoti naje bon nuko kera sinifuza kuzoba n'umukobwa aje muri indasi mbona umengo nzova ndabimushiramo tu
umushyiramo nasanze ari ikindi kintu bifasha bifashishije biratuma mwese mwizerana biratuma atawikiye ku wundi kuko ngubo je ndabikoreramo nkoranye nawe nakubwira akajambo kamwe comme blague umukobwa abona ati unafika mu bungene budemu nini ariko nawe birimwe arabenya ko hari ivyo tukora kugira ngo turyohera abafana yego je ndafise ivyo nokora n'ivyo nokora ndafise ivyo novuga n'ivyo novuga ibibazo byose akunda nifise cyane ico nyene cyonyene ambwira bazi ikindi rero kibazo kimwe ikindi kimwe cyose kigoye cyane kandi cyusako ubona ko notinya kwishura je ndacishura wotinya kwishura okay Andi kuva ari muri irya accident basha ntacaba Andi kuva aje muri entertainment amaze kujya amafaranga y'abakobwa bangaye baba diaspora donc kuyajya koma kuyajya umwese kurokara ngo murakundanye ego nta numwe yitwa ko dukunda ndajya amafaranga abayakurungikira hari umumama ari muri Hollande cy'abantu umuntu yagiye amaze rukumikira ndamwibuka gusa ntibansaba kubavuga nk'ubu sino bavuga izina gusa ujya uyo mama ari muri Hollande n'ifoto yiwe ntayonze umunsi wa mbere yamamagaye ambwira ati ni sawa ndi meze neza ndakunda ingene ukora yego genda hana bagwe 50 €. Okay. Ndagira ndayatora sha. Je niko kenshi abantu bawe. Niko mtoto je ariko Imana irankunda sana. Bya bindi ngo banze twese kurokana oya man. Je wahubwo hari abantu benshi nasanze narafashije. Hariho timu baca bimenya hagezaho kubera kubana neza n'abantu bari hanze surtout aba badada bo muri Saudi na za Oman. Hagera bambwira ati tukre agashira hamwe turagira amahera. Yego. Bakanifanya president wa association ndavyaga mabwa ati nta wundi dukeneye ni wewe reka ndabafasha ati by'amashiramwe twereka ndabafasha ikintu mwokora genda ukuntu ushika no munsi bararyohewe baranyishimira je ndakunda abantu banyishimira rero ndekonye muri izo nzira cyane byo nkwegera rero je umuntu ama kesha mpana umutima wiwe mwiza ni n'urukundo rw'ukumwe petete nifata kuko je kesha nakunze kubona ngo arabikunda ko nifata sindabizi ko nifata gusa je iconzi ndachimbo muri make ndubaha kandi ndaciye bugufi simfa kubaho ku muntu vraiment ariko sindumweranda ariko pourcentage nyinshi ndubaha abantu kandi ndafise ukunda nabyo ndazi ko ndabifise muri cyo rero hari abantu benshi badufata twese nta muntu numwe ewa chukua iki ariko jewe uwamfashije umuntu yitwa mu diaspora yamfashije nkukumfasha atavye inkundo ngo n'umuntu yamfashije kuva nkura STV hasi ushiko no munsi nuno munsi turi ko yego arambwira yimpebera vema bati no turagumana tuzoterana imbere yego n'umuntu rero no mu sponsor wa STV mu buryo bwinshi kandi mu nzira nyinshi kandi je yamfashije cyane amafaranga wapi ivyo yumviye yamfashije cyane kunkomeza aravuga ati urashoboye yego ntuzodebukirwe ntuzoruhe ntuzorambirwe ariko niyo mpamvu no gufasha abandi biturimwo kuko natwe turibwa ko twafashije yego yes je kandi je ndamaze guhabwa amahera n'umuntu like je yampaye amafaranga $7,000 $7,000 arashika muri account yanje sinyira je konzo satugire guseta civil cyo tujana mu gihugu kanaka ciburaca yimenya nase kumuvuga igihugu amahera namubwiye ati ndayasubiza bishobotse nsigira $100 nirire tu kuko jewe hizo si vyanje tu $7,000 n'amahera ni menshi amemtani make uyu mungu wa mbere numvise yanka amafaranga y'umudiaspora je nanka kugira inkurikirana yego aho iza kuba ari nabayari uno munsi bariko arariha yego none nanje ushaka mara amazwe niki bari ariko arariha je vraiment amahera yose nujya y'umuntu nuko mbanzi ko mfite ubushobozi bwo kuyariha yego $7,000 ndariye nkayamara wewe umva vyoroshe nizoroshe pe ubu munsi ari mu miliyoni 30 z'amarundi nuko nanje wazi ico kitu hafi 30 kwanza rimwe 5,000 iri muri $5,000 iri muri equivalent 22 millions urumva ijyade umva ni 30 millions yego amahari menshi tangurisha moto y'umuriyoni uzokwiza ryari uzokwiza ryari abantu hari umwana niwe mbona niko butunzi butsinje mfise
gusa nyine ariko babikora ntibagire nisubire ko ari umunsi bizobagarukako nawe nakora tubazo tubirire cengene nta kibazo meze neza none yego icara hare nicara kubaza nawe kutamajije uhinga banzu indukira wabone ko wasigaye wagitse bisusu muri malengo urajya neza ega ntiwahurungana uko vuba usigaye nicara mu ntebe ukuzura oya ni ubona ari ko havana havakubana hato bagomba ibibazo bashindago nari nyege maze bisi bigeze uboneka cyane twakora no umuntu haboneke gute ntibikunda maze ibibazo ha journalist twahinduye umeze neza no meze neza hello bakunzi ba Malengomedia hello bakunzi ba Malengomedia utantumiye muri asti nizere yuko mumeze neza je na fresh no mutumire wanje ndamwizeye amufashe iyi ni Malengomedia mugire kwanza subscribe mukwa kwenda basaza bon je ndi umujournaliste mushasha kuri Malengomedia ego ifariki mukora kantu kwanza kamufyonda ka ego tuja kugakengera kugira ngo notification yose uzoyibone then iyi ni Malengomedia rero ngoma maze ibibazo binyunje nyine cyamba niru ego yeah I'm ready sabax banga abax babiri ufite imyaka ingana 20 yego byarashitse ntibirashika ibiki so guhebana n'abax okay vision ufise nini icyo wifuza kuzoba mu buzima n'iki kuzoba mu buzima icyambere ndakeneye kuzoba mfise umuryango mwiza umugabo mwiza afise no apana ubwiza bwa physiquement no uwo nipfuza mwiza like umugabo ankunda anyitaho n'umuryango nawe uzomugira iko agukunze nzomugira iki nzomubera umufasha mwiza nta mumube umugira iki ndamugira iki nawe uzoburinde kuri we uzobumeze gute kuri we nzomubera we yipfuza sure niyavuga tuje kwiba muzomugiye apana no ashobora kuvyifuza oya nico ndakubwiye ati shaka uwo nipfuza nta wifuza rero nta uhari iyo ni consequence tundaguhaye arahari man ukazoronka uwo wifuza uzocuza ndaguhereza 100 ahubwo naho haheze imyaka 10 nzobikwibutsa imvya ndavyanditse simvuze ko uwo wifuza adahari muri iyo sense bitahuye umuntu wese arashobora guhinduka kubera uwundi muri faso yahe akarero nk'ubugiyo jewe nkeneye umugabo aciye bugufi yego ubwambe the first aciye bugufi ansiporta niko bibiliya ibivuga byonyene ansiporta mwozi ikosa avuga ati ebana urikosea hivi aciye bugufi ati mugabo mwiza ndagukunda urabizi wakosheje je unyeretse uko ndi facile cyane gutahura kurushaho ucuzana vya bintu by'igiswahili sasa impamvu atabantu umuntu wifuza utazomurongo ari ahubwo arashobora kuhindura tumwe kubera we nawe arashobora guhindura tumwe kubera we ngoma ndakubaza ikibazo cyanyu ndakikubaza usinziriye nikiye kigoye usinziriye nikiye kigoye kamaso nkwakwanye nakubwira abantu bakora kubona oya reka icyo kibazo cyawe basi ifu cyangwa baza kumva ndagusoma fuka umunwa nta okay izere jewe sinsomana wafungikije amaso nagomba ndakubaza ati bye mwakoze cyane kudutumira murakoze basha andi arangore ubuti nari nase kuja imbere ya kamera birangiye nk'imbere ya kamera murakoze cyane tuko mwinjoye ndakunda cyane